ngira nivuga umukunzi yankunze urutagabanije igorogota yegeranije bari batatanye bahafi ndamukuyagire naho ntarinda muzi namubwiwe na Yohani yanditse ibyo yavuze ati ntawe urusha urukundo wiguza abagenzi biwe erega imvugo yiwe yajanye n'ingiro nko twamenyeye ko twakunzwe mu mwijima w'igicumuro cyo cyamucumisa sesa amaraso yiwe ku musaraba ye yaducunguye yari yarabivuze ati ninamara kumanikwa abantu bose nzobiyegereza. Twarakunzwe bagenzi, twarakunzwe iteka ryacu turikesha umwe yivugira ati uko data yankunze niko nanje nabakunze. Kutwoza ibirenge byari bihagije ngo dutegere ibitangaro ngo twemere ntitwari tuzi ko azogeza haraho ubabari yagize ku musaraba amahanga yose azomwunamira ico yakoze kizokwama cibu ku iteka ryose tuzofukama tuhanga Imana duti kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene. Tegwa iteka ryo gusengwa Mana muvyeyi wacu dusubiye kwibuka ibyo watuyagiye kuri Yorodani utuye n'umwana wanje nkunda cyane ni mu mwumve yarasubiye arakunezereza ashikije cyane cyo wari wamutumye kuducungura ngo tubone kuronka ubuzima kandi ubuzima buhoraho tuzokwama dusonera iyo nkuka yitanze urukiza ntigwari gushoboka iyo urukundo rudatsinda umwijima. Shitani yari yatwiganziye yaruhiye gutsindwa umwemera wese arafise ubuzima budahera ntihagire uguma hehe tatatora tora ubuzima mu kuva mu mwijima mugana ubuzima yaratwiguze ntiyigunganya ubuzima budahera no kumenya Imana dawe wa twese hamwe n'uwo yatumye Yezu Kristo ntawe uzovuga ko atamumenye yaramanitswe naho batategereye ubwami bwiwe batigeze baca nikanda ko bari ku musaraba ari we ko asubiza iteka isi n'ijuru. Tuzomwunamira ko yemeye akitanga atiziganya babarurukiza benshi tuzomuyaga tumushingira intahe iyawe niyisigaye niwavavanura n'igicumuri cyanzo c'urupfu abari bakiri mu mwijima bazokurikira umuco watsinze umwijima wari wahumye amaso abamubambye bagiye gutegera ko yari umwana w'Imana. Isi maze kunyiganyiga reka kwamugereza ko isi iraduhenda ubwenge nyabwo twabusanze ku musaraba wawubambwe ko nashimagizwa imyaka yose iyo nkuka tuzokwama tuyunamira turayikomeye amashi. Ntiyatuvubiye yaratuvugiye niwe muvugizi mwiza no ku musaraba nyene azodusabira ikigongo ko twakoze icyo tutazi mu kubambanye n'ubuzima yatanze ubwiwe ngo acungure ubwacu. Kwitanga kwiwe niko kuguruye ibirimba by'ijuru ako gihugururiwe abamwemera bose urukita turukesha izina ryiwe geranda nige bamwemera bose bakirizwamwo. None kamugenzi ko yitwaje umusaraba wiwe mu gucungura abantu abanje gusesa amaraso yiwe ku bwa benshi wowe witwaje iki ngo wiyemeze gusesa amaraso y'abatowe n'Imana? Sekibi ntagusuke ngo usese amaraso mu kubaho umutima wawe kuko uhenzwe n'ibishira umwanya mu kwaka umwanya wo wise umwansi wawe ukamwambura ubuzima uzoba ukoze ku mutima w'Imana nta kindi kizoba gisigaye atari uguhema impemu ziremereye nutagaruka ngo uhanga umusaraba w'uwaducunguye. Reka kubiba imbuto y'urwanko mu bantu aho yabambwa nigo yasambuye nta bwoko nta mipaka igitambara cariciyemo kubiri uruhome rwadutandukanya rwarasenyutse. Reka kugubaka mu mutima wawe ntihabe ikibanza c'umwijima kuko hari abo wishe mu kubakura muri buno buzima ukabica bagihagaze none uremeye umutima wawe umere nk'imva. Erega uwo wese watse ikibanza muri buno buzima waramuhamvye mu mutima wawe kandi akiriho niwabona utanguye guhemera mu kwaha kubera ikibi cawe uribuka umwe vyanka ko ahemera ku musaraba kubera uburemere bwawo uhanga amaso usaba ikigongo ari n'impuhwe nyinshi ntaho yigeze ashima urupfu rw'umunyabicumuro yamye ashima ko abantu bose bokira bakaronka ubuzima. Yaratwibungenze mu mutima wiwe atwibarukira ku musaraba ngo atwigishe natwe gutwara abandi mu mitima yacu ntiworaba ingene babara cane ntuze ababazwa n'ababuze ubuzima bw'utuyoya mu nda z'abavyeyi babo ngo turaciyoberanije mu mazi. Ubwo nta n'isoni kantuze burya niho nkimenya ko amashuri waciyemwo yataguciyemwo ubwo ubona ari amazi asanzwe kantuze n'amazi y'ubuzima bwoko bw'imambawe kandi aho mwemeranye utunoti ngo munoture k'ubwo buzima reka guhendwa inzira zose byaciyemo ubwo buzima bwibungengwe Imana niyibufise mu minwe reka kuyihemukira ngo nawe ureke kwihemukira kandi mu kugwanya udashobora kwivuna ubikora no ubifasha mudafukamye ngo muhanga uwabambwe ku musaraba mwicira icobo Yuda yararendegeye atwagwa n'inambo y'ifaranga byarangiye atayari yahereza kwimanika reka guhemuka igihe mukirahera ibigori bikera niyaduhemukiye yarikoreye ibicumuro vyacu ku musaraba ikaruvariyo ntivyari vyoroshe shishikara nawe iryo banga uragijwe n'Imana utidoga udahemuka erega ubukiro bunyegeje mw'iryo banga nyene nuvyibuka kantuze yavuze ati ushaka kunkurikira niyihebe yikorera umusaraba wiwe nkurikire. Ehenge n'uw'Imana yaguhaye mirirwa musharikanye nta cubahiro nta n'iteka ukimuha.
saba ubwenge n'inkomezi zo kumukunda, iteka ryawe rishingiye ngaho nyene. Rega uravyibuka, burya raporo yawe Imana izokubaza, nta wundi izokubaza atari uwo yaguhaye mu muryango, ko yarabivuze ati urukundo muzokundana nirwo ruzobaranga ko murabigishwa banje. Ntawe yashimye gutanga yaritanze ngo tugire ubuzima, reka kurondera ubuzima ubanje gutanga ubw'abandi tanga gwawe. Ingero ugeresha ko niyo nawe bazokugerera ko bate ko bakurengereze. Umutware mwiza yitangira bashinzwe hakubatanga, ntuzewe nkwibutse ko yahevye umubiri wiwe ngo wahugumana iteka. Reka kuwufata uko wiboneye, abandi barabe muri Yezu Kristo yabambwe ku musaraba ngo dusubize ubuzima, tumwubahe tumukunde tutamuhema. Erega vyose urabona kari hariya mu mitima yacu, reka isakirirego ntukibazwe isakaramentu ry'ikigongwe. Reka kwiyeza rero usangira nawe ku nkoko yiwe, udashaka gusangira n'abandi hariya mu muryango. Unwa amaraso abandi mu kubatana vyose mu muryango, urangiza ukaza kwakira amaraso yo witanze, nawe utigira witangira biwe. Erega ico mufana n'ikigongwa kugirira, nayo ivyo bicumura ubunzeko nko gutwara agatu gatekeye amahwa, nigateba kwimuna igihute ntawe ucimena ntawe wishoboza vyose. Isakaramentu ry'ikigongwe yararidusigiye ngo tugume twakira urukiza rwiwe yaduhaye ku musaraba. Reka kugendera mu kinyoma hageze ukuri kuzoja habona, naho coba cakorewe mu mpisho. Nimuba amatara yaka mudomeka amatara yanyu ngo yame yaka, nimuba amatara yaka ntawe domeka itara ngo ryubike ku mubehe. Kinyoma baremenye n'ubuzima kiramaze, reka kukibandanya ukuri niko kuzobagira bidegemvya. Wamukubise ikofi yaramubajije ica mukubitiye, nimba avuze ukuri ntawe utakuzi muzoba muriko mu gihe muzokumva ataca umutima ubagiriza. Ni mwiza yaraguye ngo tuvyuke, yambikwa amahoro twambika umutamana w'ubutungane, yaracumiswe ngo tubone gucungurwa, inguma ziwe nizo zadukijije. Afise urukundo akunda bose nta numwe acagura, gukumira abandi wibesha ngo umukunzi wiwe. Reka kurenganya imfuvyi n'abapfakazi, warangiza ukaja kwikoroza amosozi imbere yiwe, nakunda abamuhema. Reka kwinyegeza mu biwe, utwaye umwijima w'ugwanko mu mutima wawe, ukaja gusangira nawe ku ruhimbi rwiwe, ama ngo witege ibitangaro vyiwe. Erega ntuze usangira ku ruhimbi rwiwe, tunasangira ku nkoko z'abapfumu. Nk'ugusuzugura umuremyi yaturemye bizotugaruka ko ntuze urya imbuto iterwa n'iyemera. None ko Yesu yaduhaye umubiri wiwe n'amaraso yiwe ngo bitubere imfungurwa y'ubuzima budahera, weho kuki abana b'Imana ufata ingingo yo kubahishano ngo wice ubuzima bwabo Yesu yacunguye? Aho rero ntutangwa mu kwegera uruhimbi rwiwe ngo musangire kandi mudasanganywe. Erega uragowehewe, uragowe utavyishuye, nuzoronka ikigutabara ku mugoroba w'ubuzima bwawe. Gakwishira akagozi mwizosi, ubuzima bw'umuntu n'igiti kiturirwa, shetani ntiguhende. Hinduka urangamira umusaraba wa Kristo, udahindutse bizokugarukako wewe n'abawe, abana b'Imana abatorewe kwidegemvya. Aho urabikora kinumira kihorera, ukibaza ngo ntabibona. Ndaguciriye agace, sinagomba kubarambira, narinje kubavunira akagohe ngo ntimurangazwe n'ivyo mubona muri buno buzima. Inama nziza ndayibagiriye, nimurangamire uwatwitangiye, nta handi urukiza rwacu ruri, turukesha izina ryiwe ryeranda. Ariko kandi sinondeka kukwibutsa kwanka icaha nico camutabagaje asigara yayoberanye, kimwikoreza umusaraba uremereye, nako hari haremereye ibicumuro vyawe n'ivyanje. Ivyo bicumuro vyawe n'ivyanje rero tubimuha bizimanganisha amaraso yiwe meranda. Shetani ntaduhende, waduhuma amaso atwereke utuntu tumara umwanya urume rumara ngo duhereze kumaramara. Ese mugenzi wanje ca bugufi usenge winengese, ntukangwe n'ibikomeye. Ninyene itsinzi shinga umusaraba witwaze, mugwanizi niyakubona utambuka ushingura, akuzibukire maze ikiganza ca Yesu kigukingire, amaraso ya Yesu agutwikire. Umuvyeyi Bikira Mariya naguvukisha umutamana wiwe wagutse n'agasaga.